abantu benshi tunezererwa n'ibitangaza. Tunezererwa n'ibitangaza. Muze murabe n'amashengero harimwe abavugishwa, harimwe abantu bakoresha ibitangaza. Abantu barayahurumbira cyane. Niyo usanga nukuri hariho abantu usanga atani ijambo riri aho hantu. Usanga atani ijambo ririho. Umuntu akazohera kinjira ariko araprofetiza. Abantu bakataha banezerewe ngo iryo shengero ngo ni fire yahe. Fire itagira ijambo. Ijambo niryo rituma abantu bashobora gukura. Niho n'igitangaza kije kitaca kugikura umutu. Yegare abantu bakorerwa ibitangaza. Kubera ko arivyo baje barondera bakaca bava no ku Mana. Bakigira. Akazi bakamusengera akaronka akazi. Nta mukaja wumva ngo nta mwanya ngifise wo gusenga ngo kubera akazi ni kenshi. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza data kandi ugira neza. Uri gitangaza kandi ibyo dukorera birabe dutangaza uko bukeye nuko bwije. N'uyu munsi mwami Imana twabonye kugira neza kwawe. Twabonye utuvyura tura mu mahoro yawe. Ubuntu bugeretse ku bundi. Mwami si bose bagiriwe neza gutya, ariko twebwe nk'abana bagiriwe neza n'ijuru kandi dutahura ko atakintu na kimwe umwana w'umuntu yo kwishoboza atari we bwikoze. Turabigushimira cyane kandi tugushimira n'akanya keza nk'aka turimo kuganira ijambo ry'Imana. Mwami Imana turabigushimira kuko ari ifunguro ritunga impwemu zacu. Nimerera rero abana bawe Mwami Imana uko tungana tunezererwe no kuryumva kandi Mwami Imana no kuririmbura kuko bukeye nuko bwije. Urakoze rero kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntugakurikire Yesu kubera inyungu. Kuko iyo arico urondera inyungu zigaragarira amaso yacu, inyungu z'umubiri, kenshi iyo tutabibonye tumupfako. Hariho abantu benshi baza mu Mana baje kurondera ikina kiriya, hama batakibona akavuga ati twarihenze, ibi bintu batubwiye sivyo, ugasanga barabivuyemo. Ariko turondere Yesu kwera urukundo, tumukunda kuko niwe yarutubanje. Haleluya. Niwe yarutubanje kuko Imana yaradukunze iduha umwana wayo kugira ngo atumurikire. Umwana wayo adukize, adukure mu rupfu. Haleluya. Rero dukwiye kumukundisha imitima yacu n'ubwenge bwacu n'inkomezi zacu zose. Nitumukurikire kubera ibyo turondera. Ibintu vyoza ariko icyangombwa nuko dukunda uyu mwami. Kadusoma ijambo ry'Imana muri Yohana igice turasoma muri Yohana igice cya 6 dusome kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 32. Haravuga ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha wajino ryari? Yesu arabishura ati nukuri ndababwire ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Nimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha kuko ari w'Imana data yashize ko ikimenyetso. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana? Yesu nawe arabishura ati igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Nuko baramubaza bati none ukora ikihe kimenyetso giki ngo tukirabe tukwizere? Ukora iki kimeze gite? Basogokuruza bacu barira manu mu bugaragwa, nk'uko vyanditswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mu ijuru.
Yesu arababwira ati n'ukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, data ni wabaha umutsima ukuri uvuye mu ijuru. Amen. Iyi nkuru dusomye iriko iratubwira ingene abantu bagiye kurondera Yesu, ariko baja kumurondera batamurondera kubw'ijambo ariko arababwira, ariko bamukurikiye kubera iki? Kubera ku munsi w'imbere w'inyuma yari yabonye ko abigishwa biwe bari benshi bashonje, hama Yesu arabagaburira, ngo bararya barahaga, ngo hanyuma ngo hasigara n'ibiseke byuzuye imikate n'amafi ngo 12. Hewe amakuru arasakara, baragenda baravuga ko Yesu yakoze ibitangaza, yabagaburiye, bariye bagahaga bakanasigaza, ngo hama n'abari basigaye baravuga ati uyo muntu ni wo gukurikira pe, uwo muntu atanga imitsima n'amafi. Ngo barashwa baduka baza ari benshi, ngo hanyuma ngo Yesu ntiyanajanye nabo n'abigishwa biwe, ngo yaciye aduga ku musozi aja gusenga, hanyuma aza mw'ijoro, ni hamwe yaza agendesha amaguru ku kiyaga, akabasanga mu nzira. Hanyuma barabazanya ati mbega Yesu mwumenya ari hehe? Mbwa kubera batabonye ajana n'abigishwa biwe, baravuga ati ibyo arivyo byose reka tugende tumusange. Ngo baza ari benshi, hanyuma naha twasomye ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga, ngo baramubaza bati ngo mwigisha, ngo waje ino ryari? Kuko Yesu we amenya ibiri mu mutima w'umuntu atanabivuze. Aragira ati mumva ndabizi neza, ntimuje kundondera kubera ibimenyetso, kubera ijambo ndiko ndavuga, ariko ikibazanye ati muzanywe n'imikate, muzanywe n'ibitangaza nakoze ejo, ati nivyo bibazanye. Urumva nabo baramubaza atabwo atubwiriye icyo uza gukora uyu munsi, aho uza gukora igitangaza kimeze gute? Yesu urumva biramubabaza ingene abantu vy'ukuri batitaye ku majambo akomeye ariko arababwira, amajambo abohora ubugingo bwabo, amajambo bamenyesha Imana, amajambo bamurikira. Yesu biramubabaza, aravuga ati baramubaterega twebwe, ati Mose ati barariye mu bugaragwa, ati manu Mose yabahaye. Yesu arababwira ati umviriza, si Mose yayibahaye, ati ijya manu bariye mu bugaragwa ni data yayitanze. Rero arababwira atumviriza, atari kubuho, ati aya majambo niko ndababwira, nibwo bugingo, nibwo butuma mu abantu mbashitse buzuye. Inge ndababwire abantu b'Imana, n'uyu munsi abantu benshi ntibarondera Imana kubera kuyikunda. Harabaza mu rusengero kubera bavuga bati mu rusengero turaharonka akazi, mu rusengero turaharonka turakira ingwara, mu rusengero turaharonka uruvyaro, ku Mana turaharonka ndazi imigisha itandukanye, turaharonka abagore, turaharonkera abagabo. Urumva bakaza mu mitima yabo atakindi kibazanye, aho kubaza ngo niki nibitangaza baronkera mu nzu y'Imana. Ariko nagira ndakubwire, igikomeye si ico gitangaza, igikomeye si ivyo bintu. Umva erega Yesu n'ivyo bitangaza bikora kugira ngo abantu bizere, baze kugira ngo bakire ijambo. Haleluya. Ivyo abikora, uraze hari aho nk'umuvyeyi ashobora guha utuntu umwana kugira ngo amukure mu nzira yararimwo itameze neza, ariko ashaka nko kumwigisha, ashaka kumuhanura, ugasanga arateguye utuntu kugira ngo umwana aze yumvirize. Na Yesu utwo tuntu adukora kugira ngo akwega abantu bashobore kwizera. Ariko igikomeye ni jambo, igikomeye ni jambo, kuko ni jambo ry'Imana ryatubwira ngo turondere ubwami bw'Imana ubwa mbere no kugororoka, ngo ibindi bisigaye byose ni inyongezo. Ngira ngo abana batayumva, niyo ugiye gusoma hanyuma ukabwira umuntu adandaza uti nyongera
ugiye kugura nk'imicungwe hanyuma agacara bagacungwe gato karimwo muri utwo oyi akaba ari kaguhereza kandi ukagenda unezerewe. Rero ijambo ry'Imana nico riko riratubwira. Abantu benshi tunezererwa n'ibitangaza, tunezererwa n'ibitangaza. Muze murabe n'amashengero harimwo abavugishwa, harimwo abantu bakoresha ibitangaza, abantu barayahurumbira cyane. Niyo usanga nukuri hariho abantu usanga atani ijambo riri aho hantu, usanga atani ijambo ririho, umuntu akazohera akinjira ariko araprofetiza abantu bakataha banezerewe ngo iryo shengero ngo ni fire yahe, fire itagira ijambo. Ijambo niryo rituma abantu bashobora gukura. Niho n'igitangaza kije kitaca kugikura umutu. Yega hari abantu bakorerwa ibitangaza kubera ko arivyo baje barondera bakaca bava no ku Mana bakigira, akazi bakamusengera akaronka akazi. Nta mukaja wumva ngo nta mwanya ngifise wo gusenga ngo kubera akazi ni kenshi. Wagakuye wagahawe nande? Mbega wakaguhaye kwakubwira ngo umurondere unywane nawe, none akakwatsa bizaze bigende gute? Uzosubira ugaruka umubwire ngo mpakane. Ntukibagire. Haleluya. Ntukibagire. Ibitangaza biribagiza abantu Imana ngo turondere ubwami bw'Imana ubwa mbere, ngo bisigaye n'inyongezo. Urabe ingene abantu benshi duhurumbira inyongezo. Inyongezo akaba ariyo duhurumbira, ariko icyangombwa umutahe w'ukuri ntituwurondere. Umutahe w'ukuri ni ukurondera Imana no kunywana n'Imana no kurongorwa n'Imana no gukunda Imana ukayikundisha umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubugingo bwawe bwose. Haleluya, haleluya. Nico gikomeye. Aba bantu ngo bumvise ibyo Yesu ariko arababwira, ngo baciye bashavura, babonye tagitangaza akoze, barashavuye. Yesu ariko arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo wavuye mu ijuru, ati ni wanja ntuzokongera gusonza, ati amaraso yanjye ni wayanywa ntuzokongera kunyotegwa. Amaye baravuga ati sa umuhungu wa Mariya na Yosefu niwe twoja. Mwumvise kubera iki? Kubera batigeze bahishurirwa uwo ari we. Baravuga ati murabona umwanya twataye, batangura no kurizwa n'amatike yabo barisha ubwato baza kumuraba, kuko bari biteze imitsima n'amafi. Ariko ntiyasubira kubibaha, ngo barashavura baramwidogera. N'abantu benshi hariho abantu bidoga mu nzu y'Imana kubera ibyo babiteze batabironse, ariko banza urondere uwo mwami. Haleluya. Ubanza unywane nawe, ubanza umenyane nawe, ibitangaza bizoza nta ngorane, kuko arabitanga. Yes, arabitanga. Mugabo icyangombwa no kubanza kunywana nawe, ukabanza kumumenya. Haleluya, haleluya. Ukabanza kumumenya. Rero Imana yo mu ijuru igufashe nanje fashe kugira ngo tumenye by'ukuri uyu mwami. Ibindi tuzobihabwa n'umugabane wacu kuko yabiremeye twebwe. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye Mana. Ndashimye ijambo ryawe. Reka unyemerere abana b'Imana bamenye icyangombwa igikwiriye kugira ngo by'ukuri baba abana bisobanukiwe, baba abana bagukunda kandi bagukundisha imitima yabo n'ubwenge bwabo, kuko wavuze kubisigaye ibindi urabitanga, kuko umwana mu rugo ntaca tora mu nzu mu mugabane wa se. Reka rero abana b'Imana batahura ubwo buntu. Urakoze wa Mana we, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, mwaraheza.